none kugira ngo umuntu ashobore kugira iyo capacity yo kwimenya cyari umuntu tuzina nibisaba imyaka bisaba gusa umwana w'imyaka 18 arashobora kuba yiyizi wa 20 bivana n'ahantu wakuriye bivana wakuriye ukiri ari abantu birongera kare bavuze byo nari umuntu nafashije yaguma kubitana amahorasyo yiwe yose nyariyo dernière fois twahuye yari catastrophe puis je lui ai dit comment ça se fait que tu sors avec ce genre de garçon wowe ingene umeze uja gukubitana bajya abantu koma mwahuriye byagenze gute ngo mandi nabwo ati wowe yaboni mukwiranye mashari bajya bakwiranye na bafurani gatoyi ufise umutima muto iri nk'umukobwa uri umuntu ari yamafisi uri jalouse ku kantu kose tukazosohokana na Diamond ushaka gupfira mu bantu Jean wategeza kutugira gute bazi uriyizi ko navyo ushoboye iyo competition nawe ushoboye umukobwa tuzamusaba tuvuga ati ufate ingo udavuga ati we hariya no genre maîtrise-toi utegeza quoi premièrement je vais sortir avec un star par exemple maladie mondialement connu tu dois avoir maîtrise de soi ikwiye d'abord c'est maîtrise deuxièmement ukaba ufise kwiyemera premièrement umukobwa ni wiyemera kugira umenye kuri myiza il faut kubanza kubikubwira si umugabo atakubwiye kuri myiza tu sais pas kuri myiza puis après tu vas sortir avec ça tu es folle genre umuntu atakubwira kuri myiza tu peux pas sortir avec lui par exemple hayabantu Salut guys, muraho murakomeye mumeze neza j'espère yuko mumeze neza muguwe neza mushima Imana nkuko natwe dushimana muri BI ni Gloria Munezero kuri micro comme d'hab ni kiganiro ni tutafanyaje tugarutsemo tugomba tuganire na Mondi Wise muramuzi ndamuhikaze tuganire gato tuvugane hama ndababwira igituma ari we nahisemo no musiko tuvugane na mahoro muraho neza mutumbereye ego twane muri kino kiganiro murakoze cyane go kontumira bafite nakutumira bitsko twama twagikoranye no musi ndumwinvite ari special tukomba tuganire Mondi Wise apart yuko ari umujournaliste kuri BI asanzwe ari no coach wa vie professionnelle nibasko ntibeshe rero no musi nashatse tuganire mbega coaching niki bon j'ai bisanzwe à part il vient de corana na gogo ndi coach wa développement professionnel pero coaching c'est quoi le coach alors chez moi c'est coach qu'est-ce de cette tendance yo kubona surtout peut-être que c'est au Burundi dans des pays développés quand on parle du coach on veut nous vient même lorsque tu prends le dictionnaire ali nous vient chez c'est quoi la coach donc on va se mettre le coach wa umupira coach nous veut dire manger regarde le coach mu ntambo mu bintu vyose harimo ama coach niki coach mi jambo rimwe n'umuntu agufasha ashobora kuba yamaze kubona les potentiels ziri muri wewe akagufasha kugira ushobore gusohoka agusuniki agukura ahantu akugeza ahandi hantu donc wamwasha kumwita mu aide umu entraîneur donc quelqu'un agufasha ashobora kubona les potentiels ziri muri wewe akagutwara ahandi niko nshaka kuyidefinisa mu jambo rimwe mu coach donc coaching c'est le fait nico gikorwa cyo kwakompanya umuntu mukuraha umushikana hanze sawa hari ubwoko bungahe bwa coaching la multitude hari abacoach au niveau ya vie usanga ati amacoach ya coach wa vie sociale coach wa mon football coach au niveau de ma sport il y a coach au niveau de la vie il y a coach au niveau de ma entreprise aussi il y a des coachs donc ma coach va aller ma catégorie menshi merci beaucoup mandi umuntu ndenda kubaze gatoya sibyo genre turakorana benshi bashaka kuba takuzi mugabo comment umuntu ashaka kumenya yuko ashobora kuba ashoboye ibyo waravyigiye bon d'abord oui baravyigira nagize des formations muga à part ça des formations ibindi musanga biri inside ibintu vyiza ni kwa kunje nkirega ni majensi ndatanga ibintu vyiza ni ibintu biba bisanzwe biri muri wewe je ubwa mbere premièrement je suis licenciée en droit moi j'ai fait le droit ngida droit sinashaka cyane kuba umu magistrat lorsque tu fais le droit directement au hejeje tu deviens un juriste muga donc la bof c'est capacité kuba umu magistrat uronse akaje muri tribunal donc tu deviens magistrat abakora iki umu magistrat n'umucamanza et donc il y a deux sortes de magistrats
magistrats il y a les magistrats debout et les magistrats aussi donc bajya bari hasi niba abandi baducira mu ma tribunal bajya usanga bicaye donc bajya magistrats debout mu bakunda kubita ministère public iyo ugiye mu manza nabona ujya mugabo usanga bahagaze agisanga siège itonza bari hajya ugasanga n'undi mugabo ngo guma yagirizwe apana umuavoka ubundi mugabo aba aserukiye igihugu ujya nawe bamwita magistrat mugabo wiwe ni magistrat debout bajya bandi bicara magistrat rero jewe sinigeze nshaka kuba magistrat non nashaka kuja umuavoka donc je voulais juste nashaka gufasha abantu quand j'ai découvert que hari abantu bon mu mategeko abantu bize amategeko barazi que droit n'est pas justice ça c'est sûr hari abantu batsindwa droit n'est pas justice oui. Donc droit n'est pas justice urabona mu bintu by'amategeko ushobora gutsindwa ufise ukuri gute kubera waburanye nabi dukorera ku byanditswe dukorera ku mapreve ku macode donc si tu trouves quelqu'un kandi mu mategeko nuvuga ngo urabona ngo vyagenze ukudafise les preuves udafise amapreve donc nibikunda donc ndashaka gutsinda cyo tuvuga ati ko droit n'est pas justice ushobora gutsindwa ufise ukuri excusez-moi yo kubivuga parce que c'est ça c'est umuntu yategeka jean wacu utegerezwa kugira iki none kugira ngo ntutsinde uri mukuri kandi ntutsinde ako n'agatanga akunda kubona kaladage umuntu yigeze kuvuga ati que le droit n'est pas justice kuko bagiye kudécouvrir après que ushobora gusanga nurumva ugati ngo des fois quand tu regardes des films uzanga ugira umuavocat de diable cyangwa umuavocat ugasanga umuavocat arashobora gutondeka ibintu histoire ugasanga umujije donc bagushize une box c'est ko baraguhejeje ugatsinda nico gituma donc jewe après ça kuko niga amategeko naguma nda amafilme donc les trucs des avocats ça m'intéressait beaucoup plus que kuba mon magistrat cyangwa umujuge urabona donc ça j'ai toujours aimé kuba gufasha abantu kuja à l'aide des gens ndabona ko j'ai toujours aimé quoi j'ai pas pu aller muri avocature ngo ende hariya pour plusieurs raisons mais je me suis dit qu'à faire des formations pour autre chose puisque j'aime aider donc je vais être coach donc quand tu fais ma formation oui des formations en ligne des formations différentes donc ça m'a intéressé none mu buzima ubu tubayemo mu buzima busanzwe si umuntu atari umukinyi si umuntu atari kujya nyine ari kurabembwira est-ce que umuntu arakeneye coach oui en fait abantu benshi kera nari nzi ko ibintu by'abapsikologe ari ibintu by'abazungu mugenzi wanje yari buraya acambwira ngo afite depression ndatwenga nambwira ati ugira depression gute uri Burundi abanyafrika depression ntibafata c'est ce que konyene acambwira ati ngo mandingo depression ni ngwara mais c'est lorsque je quittais un peu le pays parce que nadia muri Kenya c'est là où j'ai commencé à comprendre dans que réellement depression ni ngwara j'ai compris bivanye donc situation tu vois la vie la chaque quelqu'un a la chaque déprime pour plusieurs raisons ngago ça peut-être abantu ntibabimenya ko bagize depression jusqu'à ce que uza kwisanga nasigaye yivugana usanga usigaye wivugana usanga ari mubiki donc depression bawo babibona donc turakeneye ba psychologue c'est vrai donc n'abantu n'umuntu arakeneye mu coach urabona nko muri football uzona nk'akarero tugiye mu maje muri football kenshi ari usanga abakoci ari watsindana hagati muri bo c'est pas ushobora kuba ufise abakinyi beza mugabo uri umukoci utazi guprepara terrain utazi gutunganya abana bawe donc abakinyi ufise umenye umwe wese ukamuraba ukamenya komati uyu yashoboye iki niki kintu akakuraba akavuga ati no même si atarashika kuri iki mbwa arafise donc le coach ategereje kuva afise icyo kintu cyo kuva une vision kuraba kubona akamenya ati uyu yarashoboye iki kandi aussi ujyana n'akabni bakinana biraza kugenda neza oui faut avoir cette capacité donc mugabo abantu benshi ni bafise abantu benshi ari ibintu byo kuvuga ati nukora ikintu parce que tu veux juste de l'argent c'est ikintu kikumotive urabibona hari umuntu même si akarakora nk'aka par exemple uyu mukoca wa Man City Gualdo ariko gutwara iki gikombe cya Champions c'est pas parce qu'il a fait abakinyi bakomeye cyangwa bagira non par rapport à Paris Saint-Germain là il y a beaucoup de stars qui sont là mais je crois qu'il y a un problème de coaching ndashaka uzi ibintu bya football cyane warabibayemo cyane ego football narabibayemo cyane qu'est-ce que adolescence c'est c'est muri foot kinini oui narakinye so narabibonye différents coachs
abakoci uko baje batandukanye nuko wasanga les formes zitandukanye donc hari igihe mwashobora gukina ukabona ko mwatsinzwe kubera mufise umukoci ari umukoci ashaka kuba azi ashaka kuba azi kwantrena mbwa atazi gusoma match hari kumenya kwantrena hari kumenya gusoma match iri kirakina ukamenya urukino comment tu vas changer par exemple sinzi ko wabonye nka match par exemple ya y'Uburundi na Namibia match yeruka kuba warabone par exemple le coach wa Namibia bwa mbere yari yadusuzuguye tumukubise ibitsindo bitatu tukabana turatanguye directement yarashoboye gusoma match mwabibonye ko turonse umujournaliste azotaragira sponga turonse umujournaliste wa sponga kuri PITV mu byitege mu miziza azozara baha amakuru ya sport franchement nta idée ndabifize ko nta nico ndabizi ko kinini mugabo wowe urumva ukura nabivugura bibamwo nyene ukamenya ngo yaradusuzuguye none bwa mbere yarasomye gusoma match après yarasomye urukino ngero warabonye bajya ngo yinjije directement match yacihinduka si twarahatswe wari uri kuri terrain kuko mu bivuga rero abantu bakunda kuraba ibintu by'amamatch biratese twako turavuga rero kuri donc wari kurambwira wewe uri mu coach wa vie professionnelle bisigura développement professionnel donc j'aide les gens à se développer urabona ndagufasha kugira widevelope nk'akarere par exemple nka gogo nk'ubu turi nko ngaha nka gogo ndavye mbega ko burya wigiye ibiki Nize donc nize IT muri secondaire bon informatique de télécommunication après ngira maintenance tu vois voilà comme même si wize ivyo bintu voilà ko ça passe c'est pas toi waravyize juste pour avoir mugabo le vrai toi n'umuntu ategereza kuba ari ngaha ku makame donc iyo uhura n'umukoci mbere yari kugufasha akakorienta donc c'est des fois on dit que ce sont les psychologues qui orientent les gens mais aussi les coachs umukoci arashaka kugufasha tu sais par exemple uri abattu par exemple ego toshaka guhura ukabura nk'akazi canke ugahura n'ibintu by'ibikomere surtout les coachs wa développement personnel n'abantu usanga bahura n'abantu bahuye n'ibikomere bahuye n'ingorane bagaca biheba bakabona nko kumengo ntacyo bagishoboye kuba ntacyo bashoboye gukora dans la vie donc bakumva ngo la vie ntibagikeneye kubaho ariko ngaha biraducanga donc umpsychologue umuthérapeute niba abantu bagirisha amaterapi abantu bagira n'ivyo vya coaching donc bitandukaniye bon moi je suis pas un psychologue c'est la psychologue bafite leur manière yo gukora bivanye n'ivyo bize peut-être ko yize kubera wari kuravuga uti urashaka kugira ikibazo iyo umuntu yagize ikibazo nk'ivyo bya depression bakubwira ngo ni witura psychologue tu vois par exemple nk'ubu ya depression je suis un psychologue c'est vrai akakubwira donc après mon psychologue gukumviriza tu sais no mu coach arakumviriza ikintu ushaka kukubwira ntushaka kuba mu coach udafite sens yo kumviriza no kuvuga sens yo kumviriza écoute yawe utegereza kuba ari nini cyane kuko umuntu umwanya munini ukamwumviriza ibyo bya vrai ça marche donc urashobora kwicara ukumviriza umuntu gogo nturashavura ukumva ngo hariho umuntu ajya kumva ngo uraronsa umuntu bibwira ibintu byawe byose ko birashoboka mugabo akenshi hari igihe umuntu yiyumvira ati ibi bintu ndiko ndamubwira est-ce que au moins biramuinteressa est-ce que moi c'est umusazi cyangwa kagirana nanjye nshaka kumenya uwo mukoci mwebwe nk'umukoci ibyo bya vrai urumviriza umuntu nyine donc wabihaye agaciro kanini par exemple il y a des cours aussi utanga donc uramwumviriza ukumviriza uko avuga niko avuga ibintu byinshi niko muzana pisi ariko arakubwira donc par exemple ok ngiye nko mu mategeko kera meza nk'ishuri secondaire twagize stage nagize muri ya PRODH donc rero hajya kuri ya PRODH par exemple twagenda mu dukasho donc il y a la différence entre cachot et prison tu vois donc kuvuga juridiquement rero mu dukasho ugiyeyo par exemple hajya usanga bafuye nko muri PJP basho bajya basoda usanga batize amategeko babigisha agaparti gatoyi ka code penal gatoya rero ariko akwandika ngo akiziki ngo agufasha ati wakoze iki uyivye weya yumva gusa kwiba directement atatangura kwatanga umusuma mugabo mu mategeko nkaje nize amategeko ndakumvira ije kuravuga
déjà kugira amenye ko habayo infraction tegeza ko hari ama element ngahe yinjiranyemo Nkaya. c'est pas donc élément moral élément moral élément légal matériel donc bitari réuni uko ari bitatu il y a pas infraction ushobora kuba ari ibintu byabaye mbwa byo munzanye bati no donc sikura yuko nk'ubu ndagufasha uri kurantwara telefone ivyo vya element moral canke ikintu uja kuvyiyumvira gute rero wari ushobora ndagufasha uri gisuma nka babandi twabona meseze ba publia urabizi urashobora kuba abantu bifitiye imodoka uraparitse imodoka element moral ni iki hanyuma uritwaye genre ugibona urabizi ko hari umuntu twabonye fye aratwaye retroviseur wamaba uri kuribwa uwo munsi uramufasha ivyo bindi bintu none si umusuma ikindi kintu uja kubaza beata umusuma vole ziratandukanye hariho vol qualifié hariho vol simple hariho vol avec tu vois vol data vole wowe nk'umunyagihugu asanzwe urakomeza umusuma tukamufata ngo yivye mwana je nk'umujuriste okay cyangwa ibintu byinshi mbe kwiba hariho kwiba bisanzwe gute okay jewe ndakwivye gugo turi mwibarabara ndakwivye telefone iyo ni vol isanzwe n'est-ce pas que ndakwivye gusa mbwa ndagusanzi wawe urasinziriye nduguriye umuryango boro boro sasa devient compliqué c'est bice urabona nduguriye umuryango boro boro ndinjimva nabipanze ndaza ndagiye mbwa nk'ubu ko atambuka mwibarabara fyu nagukubise dedwa ubaze ni sepi okay wari kugira rero ko mwahora mugenda muri ivyo vya PDH mukagira coach ngaho nyabakenewe muri ubuhe buryo muri coach professionnel vie professionnelle aba développement professionnel donc ni wowe umukenewe personnellement par exemple hari abantu benshi vie vie abashize hasi okay par exemple usanga ma relation mukutana ma relation atariyo donc tu as quelqu'un à gufasha kugira ushobore kumenya ati comment ça se fait que ugumu kubitana aba type baganyene les types violents les types ameze kujana tu vois pas quelque part urakeneye inyorienta none bakorienta gute nane ningaho nyene byo dukeneye ça va rendez-vous ndakubwinga oya genda uduhaye entis ugende uvuze gato kugira ngo bashaka kuvyumva donc ivyo nyene vyo mahorasa abantu bamaye ko ari doga kamavuga ati jewe bamura na babandi nye genre ugasanga inama mfise ama relation toxique ibiki n'ibiki genre nivyo namamo n'ibiki n'ibiki n'abari normal ntibe ça m'intéresse pas urumva ugasanga uri ngutyo nyene haba habaye iki nk'umukoci wowe je nk'umukoci mwanda kwenda kugira ngo ugenda mu conseil d'amgete d'abord personnellement ari abantu personnellement bobo batiyizi tilse ari abantu batazi ico batazi ico bashaka kuzoba babayeho uko nyene none utazi ico ushaka utazi ico uzoba utazi uri kuraja n'est-ce pas que tu vas croiser n'importe qui et tu vas no kuhura no kugira abagenzi tu vas prendre n'importe qui parce que tu ne te connais pas par exemple jewe nkina football tugenda nkivya football twatanguriye mais amis nkatanga mangira abagenzi bakina basket mu mutwe wanje arakora neza non nigaza kugira abagenzi bakina foot si par exemple je nkina kuri seti abantu bakina kuri seti bategeza kunyenteresa ndabe bakristiana ukidocumenta kuri abo bantu none mugabo honye uburi mu buzima professionnellement genre tu crois ko nk'ubunye kubera dukorera muri ibi twategeza kuca tugira abagenzi abanyene bakorera muri gashagogo ndakubaza udashaka kugira nk'ukorera muri ibi tugeza kumenya abantu bagufasha nura ama emission y'abandi bantu pour kugira ugira oh bwabo njaka kanari kugakora gutya n'est-ce pas comment maintenant tu te focalises beaucoup plus ku vyukora none waguma déjà je kuvuga ati ibintu bya foot ni mubinsa bako cyane parce que ça ne t'intéresse pas donc muga nka je mvuze par exemple et donc je vais faire une émission en foot je vais m'intéresser à tous les joueurs voici ça mais c'est ça muga parce que t'as une idée kuri ivyo bintu tu vois mais une femme par exemple même une femme abakobwa benshi surtout nous les femmes mu bisanzwe nitwe dukunda c'est pas les hommes ok je te pose la question combien de hommes bakudra tukazivuga non ni benshi donc ujya wabwiye oui ça va dire ni wowe wakunze donc c'est pas elle adukunda kuko rero bakubise amapoto numva mu bisanzwe ni wowe wakunze ariko kiba twakura bitwa batubwira ko abahungu ari bo bakunda kandi ivyo nje bakubarira mbwa c'est vous même la Bible dit ngo bavuga ati la Bible abwira abagabo ati mukunda abagore banyu sivyo mugabo en réalité ok tujye gatoye muri Bible non c'est muri Bible la Bible dit ngo Adam
Adamu yari asinziriye Imana izana Eva n'est-ce pas c'est yaramuremye yamukuyemo Adam faisait quoi Adam dormait donc pour dire que lorsque Eva yakaraba Adam yari asinziriye uko Eva arabati aya matwi y'umujama aranyentereza amaboko amaguru donc c'est nous si umutima ashaka kudraga wowe niwe ukunda cyo tumuvuga wi okay ukurenya uranyemera ko Adamu yararyamye yarasinziriye hama bamukuramo umugore n'est-ce pas ko Adamu yavyutse abati ngo gufa ry'amagufa yanje yagangabutse avuga yagangabutse ariko aravuga muga faisait quoi regardez le diamant gagne ati ujamba afise umutwe munini amaboko amaguru donc c'est Eve a contemplé avant que Adam ajya kumubwira muga Eve yamaze kubona bitubwira ko kuvyerekeye na Eve ivyo yavuze Eve yari yicariye yitekereje ndakubaze Adam yarasinziriye ntiyarasinziriye Eve yari kararaba kubera ko Eve yari impumyi oya yari kararaba okay umutipa aje kukudraga tuko turacyara gogo abo bose wabwiye no suko batari bafise ibintu bikwentayisa uyo wabwiye oui donc toi tu l'as aimé genre non c'est nous qui aime ma chérie nzo tuvuga oui none uwo mutipa waza kukudraga nawe aba yagukunze mugabo nimba ni wowe uvuga yego sujya mutipa avuga yego no ko turavuga rero abakobwa rero abonye honazo zifata amaze ko ziraba tuvugira ku bakobwa benshi katugende ku bakobwa benshi abakobwa tubanze tuvugira ku bakobwa kenshi abakobwa benshi nibazi ibyo bashaka kubera ko nabo nyene nibiyizi okay je m'explique hari abantu bagendera mu kivunga ngo umutipa adafite amaraso ishobora gusohokana nawe cyangwa umutipa atameze uko umutipa atayirere uribona ibyo abantu bose bavuga mbwa lorsque tu te connais par exemple ati moi ndashaka kuba docteur par exemple je vais être docteur tu es une fille tu te connais très bien toi tu n'as pas besoin d'un type pour faire mahera tu n'as pas besoin d'un type pour faire ce que non moi je vais être quelqu'un qui est connu mondialement par exemple puis tu te retrouves mon type a fait ça mahera muga umutwe we ufunctiona neza urabitawe muga kagwa amafaranga a certain moment uzo kubitira kuri TV cyangwa a certain moment azo kukorera toi umutipe ukeneye wowe ukeneye kumeruka ukeneye umutipe yipanze ubwenge bwe buri bien yipanze ashaka kugutahura okay ça demande pas l'âge none ivyo bintu non c'est pas le tour de l'âge c'est d'abord te connaître toi none kugira ngo umuntu ashobore kugira iyo capacité yo kwimenya cyane umuntu tuzina ni bisaba imyaka bisaba gusa umwana w'imyaka 18 arashobora kuba yiyizi wa 20 bivana ahantu wakuriye bivana wakuriye ukiro ari abantu birongera kare par exemple nari umuntu nafashije yaguma kubitana amahorasyo yiwe yose nyariyo dernière fois twahuye yari catastrophe puis je lui ai dit comment ça se fait que tu sors avec ce genre de garçon wowe ingene umeze uja gukubitana bajya abantu koma mwahuriye byagenze gute ngo mandi nabwo ati wowe yaboni mukwiranye mashari bajya bakwiranye na bafurani gatoyi ufise umutima muto uri nk'umukobwa muto uri umunari yamafise uri jalouse akukanu kose tukazosohokana na Diamond ushaka gupfira mu bantu jo wategeza kutugira gute bazi uriyizi ko navyo ushoboye iyo competition nawe ushoboye umukobwa tuzamusoma tuvuga ati ufate inkwe utavuga ati we hariya no genre maîtrise-toi. Ou tu quoi premièrement, je vais sortir avec un star par exemple, on a dit mondialement connu. Tu dois avoir maîtrise de soi, ikwiye. D'abord c'est maîtrise, deuxièmement ukamu fise kwiyemera. Premièrement umukobwa ni wiyemera. Kugira umenye kuri mwiza, il faut kubanza kubikubwira. Si umugabo atakubwiye kuri mwiza, tu sais pas kuri mwiza. Puis après tu vas sortir avec ça, tu es folle. Genre umuntu atakubwira kuri mwiza, tu peux pas sortir avec lui. Par exemple hari abantu utamubwiye ko ari mwiza atazi ko ari mwiza urabitaho yego kandi abakobwa barakunda yuko bibabwira barakunda abantu b'abagore uri mwiza parce qu'on te l'a dit parce que uri mwiza parce que tu le sais d'abord umuntu amenya gute ko ari mwiza oh là là tu vois c'est toi qui le sais ko uri mwiza umenya gute ko uri mwiza wowe nyine rero ko uri mwiza ega gusa ega shaka ufise amatwi manini ukabona ko urayakunda ni mwiza
mugundi mwabataka gufisa ibitwi binini ugatanga kubwira ama complexe y'amatwi basi ahubwo wari kumbwira uti urakunda ivyo ufise d'abord umaze gukunda ivyo ufise biri ku mubiri wawe C'est ça, kwikunda. urikunda C'est ça, hanyuma uri mwiza mugabo pas- ntibisigura yuko uje uhagarara niba ufise uramenya uti hari partie du corps mfise itari nziza Kubera itari nziza. urayakira tusanzwe nigufasha partie du corps yego mugabo ntiba ari nziza cyo kimwe ni petit ndakubaze eske amazuru manini na matoya c'est parce que ufise mato bihe macho merci beaucoup ndiko ndakubwira yuko kuvuga wewe nyene ukigirira iyo ico cizere yuko uri mwiza d'abord je te coach premièrement je dois te coacher sur ça d'abord tu dois être sûr kuri mwiza donc umaze kumenya kuri mwiza tu n'as pas besoin que les autres le disent kugira ubimenye non ndi mwiza je dois prendre soin de moi ndi mwiza ntegerezwa kwifata uku ndi mwiza donc nurindira ko nakumera umaze kubona ko ari abantu barindira basi agoti yo mana mumbara gute akakosa kamuteye ubwoba no mu manza karagenda isufi ko umuntu bamubwira uti ngo shaguriye muzo ngo si vyiza basi aramwishe directement muzi yari yazanye siyo mugabo nawe yaba yambaye ibintu bitabutse umuntu akamubwira ati buryo uriyoki agumagenda adegajije no gamonti dakwaze gatoya ompe ikintu gisanzwe igihe wari kurategura nk'urubanza rwawe par exemple igihe wategura mariage ya nta muntu warondera ngo akwerekeze genre akurabire ku kintu cyane mbese simvuze ko abandi kukubwira ari bibi mugabo tu as l'idée de ce que tu veux vrai ou faux il y a même les gens qui n'ont pas idée d'ivyo bashaka mais c'est là tu as besoin d'un coach ok pourquoi tu te retrouves nico kintu rero uno munsi donc ni muravyumva tutafanya twaje muno munsi ndiko ndabimubaza amawandi ibi inye kubera ni ibintu biriho ni tutafanya tugerageza kurondera gufasha umuntu wese ashobora kuba yumviriza iki kiganiro ibi bintu bibayeho muri donc mu kibano mu buzima tubayemo umuntu ari we wese hari umuntu atazi ico ashaka atazi ico akeneye donc nk'ibinyene Mawandi ariko aravuga ndetse tuma navuze yuko donc Mawandi arafite ikiganiro asanzwe akoresha ngaha kuri BITV citwa nawe urashoboye avuga ibinyene arakoca abantu donc mwaramuronse rero nashaka ugende uvuze donc uno munsi yari nk'imponje ivyo uzoza urabashikiriza iyo ico kiganiro ni gishasha nta minsi myinshi kimaze kiri kuri TV ya BITV donc kuri BITV nta minsi myinshi kiyamaze mugabo bisigura yuko turifuza ko muzoza murakiraba kuko kizobagirira akamaro muramubona Mawandi arabizi kandi arabishoboye azobaremamwo n'ibintu mwe mudashoboye rero nashaka uvuge umuntu kugira d'abord yimenye yategetswe gukora iki bon niko wavuze ico kiganiro donc je fais des naga partie gato de tirer ngenda ndavuga ko mugabo coaching da la ni shuri uricara n'umuntu ukamwigisha ukamwigisha d'abord nkuko ndikunda kugira ati ukamwigisha ari ibintu ntashaka kuvuga kuri TV c'est peut-être une vie une vie il est intime je peux pas venir là et parler de la vie de quelqu'un par exemple mugabo ari gusanga agize ma classe tu enseignes les gens par exemple bana nkuko ndikunda kugira kugira ubimenye nk'akaro twako tuva kumwe n'umukobwa par exemple d'abord nigeze kukurema mu kwanza ico kintu cyo kubanza kwikunda ukikunda ukibona kuri mwiza naho wowe uri umuntu naho ubona ko atakigenda urazikira abamisi bajya mu bamisi kenshi barabigisha confidence bo bafite umva nawe bameze gutya ukamubwira ati gutambuka arabitambukira donc oya nawe mubwira ko atari mwiza yaragiye kwiyandikisha mu bamisi n'ukuri sinzi aba yatewe mbwa sini kintu cyane banza kugushiramo barakwemeza neza kuri misi ngaruka twese misi ngagaruko n'uyu mu misi heruka ko n'abandi bamisi bose babayeho mubwiye ko ari bimwe nashaka kuvyemera comment elle a été la première donc c'est comme ça arabizi d'abord c'est psychologique ni mu mutwe donc quand je te coach banza kwanza kugusettinga mind yawe neza ubwenge bwawe nkabanza kukwereka ce que tu veux donc umaze kumenya icuri ukimenya n'ufite utoye mashya oya n'ufite utoye kandi umaze kubona niko tugenda uko kera usanga turakora ibintu bibarabara ibikimbwa plus dovie ukukura ugenda ureba ibintu mais c'est ça même dans la vie nta myaka bisaba kuko bon ça hari abantu biretrouva bakuze hari abantu biretrouva kare uribona hari n'umwana w'umukobwa carrément akubwira ati moi je ne sortirai jamais avec un type ameze uko
naho yoba nawe waba umeze gutya ati non moi jamais dans ma tête je l'ai déjà par exemple j'ai moi de nanje nkakiya nawe c'est genre nawe waba umeze gutya si je dis c'est non wategetswe kumenya uti amavaleur y'umuntu nkeneye kuba c'est ça d'abord c'est ça les valeurs d'abord ce sont les valeurs un type n'a ma valeur officielle une femme même une femme c'est pareil n'a ma valeur officielle donc quelles sont les valeurs à dégager quelles sont les valeurs qui n'est mon agora mugabe amavaleur akageza gukora n'amavaleur yiwawe mugabe abantu benshi baza amavaleur bafise naje ategerezwa kurondera naje ashaka kujya yibutara bitawura none ngaho muri iyo kamu kumukoca ucuhera mu bwana bwiwe ukaduga cyane bon ndashaka guhera na bivana nana ashaka ndamukoca ashaka ndamukoca muri vie amoureuse ashaka ndamukoca muri vie professionnelle ici wadi il y a développement personnel, professionnel, développement personnel. Donc, mon personnellement, mon a déjeuné le vierge. Ok. Mondi, un message ku bantu bose bashaka kuba bari kubarumbiriza tutafanyaje. Uko nyene uri kurabivuga si ni ibintu biriho vraiment nabikubwiye donc turabizi kandi birakenewe. Si iby'abazungu gusa n'abanyafrika barabikeneye turakeneye abantu badukoca mu buzima est-ce ngaha mu Burundi kugira ngo ivyo bintu donc abantu bibeho bizigishwe habe n'amashuri nyene ndazi est-ce hari amashuri yigisha mu Burundi pour le moment sindasi ndabana niko niturabitahura cyane tumenyereye muri football muga kuri vie c'est pas cyane nibimenyereye d'abord je crois que c'est la mentalité mentalité ko tubanza guhindura ivyumviro tise hari ibibazo byinshi dushaka kwa dushira abapasiteri bacu badafitiye inyishu kandi ugiye kumukoca ashaka kugufasha gute si ushaka kuja kumubaza ibibazo adashaka gutorera inyishu ko parce que umutwe muri domaine sivuze ko batabishoboye byose muga domaine dans laquelle kuramutwaramo iyo domaine na maîtrise nene nashaka kuja par exemple gogo hari ibintu ushobora kuja wowe ukamfasha jewe sinabishoboye cyane nitwamenya guhana amatashi urabitahura ukamenya ça sera facile nuwamenya umwose ukamuhatashe yiwe nkamenya ati gogo ashoboye iki nkakuzira nk'umuntu nzi ko ushoboye ico kintu uzoma ibintu by'agaciro uzomfasha mu bintu byose ubu ni danger turaje hari désolé ndakivuge je abantu nzi kera mu ishuri bitagenda neza mu ma comptabilité mu biki mu ishuri yari danger mugana sanze ari barasubuzi bunini ngacambara baba narinzi ko babishoboye banatwigisha ari danger bakiyere no puis je pose la question kenshi barakunda kuvuga yuko ubwenge bwo mu ishuri c'est pas ça mutware muri vie professionnelle abako atavyashoboye donc mutware mu kazi mu akazi abako atavyashoboye reka bijya yize mu ishuri mufashe kuvyapika umufashe donc bareke gupfa batoye haba mu buzu bari bwo no bakuvuga ngo uvuga batoye turashaka kuba turi kumwe ngaho ukabona utigo gashoboye iki birashoboka nakashoboye iki nakashoboye hama mukagabura amatasha mu bintu bikagenda neza nituge c'est ça birashoboka je ndibuka kera cyane yari kera ngitangura kimupira kera sincèrement nari nkiri jeune donc mon jeune ari talentueux adulte afise bakora rondera ari twashaka kuja nga jewe nari sanze fait peut-être uyo mutima kuva kera alors puisque je nari nkiri muto kandi no nari ngisohoka donc on voulait me favoriser moi par rapport yo wundi ko twakina kuri poste puis moi je suis allée dire non elle est meilleure plus que moi si parce que moi-même je l'enviais yara tumanu bafise courage j'ai envie d'être comme elle urabitaho nshaka kumera nkawe nga comment ça se fait que bamukuramo moi je suis allée dire non comment est-ce que mukuramo fulani alors que abindusha arabindusha no yarakuze turabura ngo ati ngo wamwa yari kera nkiri muto ngira nisa ni kwa ntari bwo none kana byose mugubu ninde yokwemera akavuga ati jeke kintu vraiment natashoboye fulana arakizi kenshi nico kitwiye nibaza ko arico cica n'ubuzi vyicana rero nibaza yuko ivyo twaganiriye ko mwavyumvise Mondi yababwiye ibitari bike none uwo gukenera yo gusanga apa muri BI tuvuye muri nawe urashoboye ahandi umuntu agukeneye yo gusanga ni hehe ahantu yonsanga kenshi ko mbanzi kuri biro nyene nga BI shaka usanga nga kuri biro ya BI
muri ville. ni en face ya Amaria Lux Hotel. Oui, Amaria Lux Hotel. Ni kera yitwa Hotel Le Bouquet, niho hari donc ni umuntu ucuhabona uranabisoma ko ni ahejuru hari n'ishengero ryitwa Église des Amis ucuhabona. Donc muramwumvise ni Mondi Wise yatuganiriye ibitari bike nguzi cakene ntafica toye nibaze ko message bikrea ni mwijambo rimwe mu byo twaganiriye byose. Hanyuma umuntu arashobora kuba umuntu arashobora genre ibintu byawe birashobora kutagenda neza kubera utabona orientation, kubera kutamenya icyo ushaka, kubera kutamenya amavaleur yawe, kubera kutikunda. Ivyo nyene rero nivyo abantu baba bakeneye. Nimwaba mubikeneye rero il faut consulter abantu nk'abo, naho atoba Mondi niba bahari il faut ko umuntu aba consulter hama tukagira mu mentality y'abantu baba intellectuel, tukareka kuguma twiyumvira ngo ibintu nk'ivyo ni by'abazungu. Sivyo Kamondi? Takushimire cyane no kumwanya mama. Yego wakoze cyane. Kandi wakoze kutuganirira, tuzoganira n'ikindi gihe. Ufite byinshi upartage abantu, ufite byinshi ushobora kuganirira abantu kandi bishobora kubafasha. Ashagogo merci cyane. Urabona turi kumwe nawe wowe tuguma tuvuga mva ko ufite don nini yacu. Twifitiye Imana yo kuguma tuvuga twebwe kandi nta kintu na kimwe kizovuga. Merci beaucoup Gogo, nanje ndashimye cyane. Apangaho bashaka kunyandikira kuri email. Dufite Gmail irakoze Mondela 89 @gmail.com. Murakoze cyane rero mwe mwese mwatwumvirije, hama muhandanye mubana natwe, muhandanye mugira subscribe, mugire share ku biganiro tuba turiko turakora, hanyuma mugire n'amakomenta ku byo tuba twavuze. Turakeneye ama message yanyu, turakeneye kumva murashaka kubikora muri fasoni gwinshi, hanyuma mukatubwira muti ibi bintu donc jewe je suis pas d'accord kuri iki, je suis d'accord nka Mondi yatubwiye ngo abakobwa nibo bakunda imbere, nanje je suis pas d'accord avec mugabo namwe murashaka kugira icyo mubivuze ko kubyo tuba twaganiriye. Hama rero no sinavuze ko abakobwa aribo bakunda gusa, navuze Gogo nibo bagira shwa kuko muri benshi baba batomba nibo tuzagisubira mission naco nibisanzwe. Hama ukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu. Bye.